wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose ntuti umwami ari kumwe nawe. Passage nshaka gusoma ni nka profesi canke ni nk'ubuvugishwa. Yesaya yatanze imyaka 70 imbere yuko ubuvugishwa bushika. Ariko kandi numva muri kino gitondo bifatiye kubyo tumaze imisi tuko turiga, numva ashaka kuryakira nk'ijambo ryawe. Haleluya. Ni profesi canke n'ubuvugishwa muri Yesaya 61. Yesaya 61 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 10. Ndashaka uryakire nk'ijambo ryawe. Haleluya. Ariko kandi ndagomba no kurirekura nk'ijambo rivuzwe kuri kino gihugu c'u Burundi. Haleluya. Amina. Ijambo rivuzwe kuri kino gihugu c'u Burundi, uryakire nk'umuryango wawe, uryakire ku gatwe kawe, uryakire ku bivyerekeye ubuzima bwawe n'imibereho yawe, uryakire nk'ijambo ryawe. Rihagarare ko wizigire kubona ico Imana ivuze muri iri jambo gishitswa, kuko si twebwe tubishitsa, ariko n'amavuta y'Imana ku buzima bwacu atuma bishika. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo riri muri Yesaya 61. Aravuga ngo mpwemu w'umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwiye abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose, ngo nshirireho abagandaye Isiyoni igitsibo mu gishingo c'umunyota. Ndabahaye n'amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti by'ukugororoka, imyelayo yatewe n'uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Nuko bazokubaka ahari imisaka kera, bahagarike ahasanganguwe ubwa mbere, kandi bazosubira kuvyura ibisagara byasenyutse, ibyamaze ibihe byinshi ari misaka. Abanyamahanga bazohagarara ngaho babaragirire imikuku. Sivyo? Imiki. Okay. Kandi abanyamahanga nibo bazokora mu mirima yanyu no mu nzabibu zanyu. Ariko mweho muzokwitwa abaherezi b'Uhoraho. Abantu bazobita abasavyi b'Imana yacu. Muzojya itunga ry'abanyamahanga. Ibyari icubahiro cabo imwebwe muzovyira. Kubwo ukumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri. Mu gishingo co gutetegwa muzonezerererwa umugabane wanyu. Nico gituma mu gihugu canyu muzoshumbushwa kabiri, mugire umunezero utazoshira. Kuko jewe Uhoraho nkunda ibiroranye, nanka ubwambuzi n'ibigabita, kandi nzobashumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje. Nzosezerana namwe isezerano utazoshira. Abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga, n'uruvyaro rwanyu mu bandi bantu.
abazobabona bose bazobemera yuko ari hanga jewe uhoraho ntaye umugisha. Uzonezererwa cane uhoraho, umutima wanje uvugirize impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe asajisha igitsibo, kandi nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Haleluya, haleluya, amen. Subiramo inyuma yanje ijambo vuga iti kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha igitsibo, kandi nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Uku niko Uhoraho agiye kukwambika. Haleluya, amen. Sishaka gusubira mu bintu byose twize muri iyi minsi iheze kuko ni byinshi cyane, ariko ndashaka guhagarara ku kintu kimwe twavuze ku munsi wa Mungu, aho Yesaya yabwiye abantu igihe kirageze aho Imana igiye gukura ubutware ku bitugu byanyu, aho Imana igiye gukura umutwaro wari ubaremereye ku bitugu byanyu. Si ibyo gusa, aho Imana igiye no gukura ingogo ifasha amazosi yanyu kugira ngo iyakontrole. Imana igiye kumenesha ingogo yose amavuta yayo. Twarize guhera ku munsi wa Mungu n'indwi yose iheze yuko amavuta y'Imana intumbero afise mu buzima bwacu, amavuta y'Imana mu buzima bwacu afise intumbero yo kubohora ubuzima bwacu. Nta kindi gituma dushobora kopera no gufonksiona no gukoresha ingabire zacu no gukorera mu ngabire zacu, ingabire Imana yaguhaye, ingabire Imana yagushizemwo, iciza Imana yagushizemwo. Umuntu wese yicaye muri kino kibanza arafise icyo Imana yamuhaye. Isi tubwira amadefo dufise, ariko Imana iratubwira ibyiza dufise, kugira ngo tumenye yuko mu gishingo c'ububi hariho option dufise yo gutambukira mu bwiza Imana yaduhaye. Rero ndagomba kumenyesha yuko ijambo ry'Imana ritwereka ko turi ivyaremwe by'agaciro, byaremwe mu buhinga bw'Imana no mu bwitonzi bw'Imana. Nico gituma ivy'Imana yaremye byose yavuze ngo ni byiza, ntaco yaremye atari ciza, y compris na wewe. Na wa muntu akugora nawe ni mwiza, ariko kandi aracafise igikonforizo sigiwe n'ibitugu byiwe kikamutwara ahatandukanye n'aho Imana igomba kumutwara. Rero muri iri jambo twize ko aha anya Yesaya yararivuze ko, ariko kandi igihe Yesu amaze kuva mu gusenga akava mu bugaragwa avuye kwisonzesha iminsi 40, umunsi umwe agenda mu rusengero. Muri Luka igice ca 4 guhera ku murongo wa 19 cyangwa ku murongo wa 16, Bibiliya iratubwira muri Luka 4:16 ngo aja i Nazareti iyo yakuriye ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahanditswe ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuwe, no kubahora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Azinga igitabo, umusanzi w'inzu aricara, abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ibyo byanditswe, babyumva ababwira ngo birashitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yabyumvise. Bwira mu icayo tubi byanditswe birashitse uyu munsi nk'uko amatwi yawe yabyumvise uyu munsi.
imana imfashe uyu munsi twumva ikintu dushaka kuvuga ko gato naho nzi ko rimwe na rimwe ku munsi wa mungu bigoye kwigisha abantu kandi ndiko mfatanya suje iri mu rukurikirane rw'ibyo utumvirije ariko mwe muradufashe kubisobanura muri kino gitondo. Yesu igihe yashika mu rusengero agashika mu isinagogi nk'uko bisanzwe mwaje mu rusengero yafashe igitabo afata nawe n'igitabo ca Yesaya, umuzingo wa Yesaya. Ico gihe Bibiliya ntiyari bwateranywe nk'uko ngo ibitabo byose babishire hamwe, ariko afata umuzingo wa Yesaya arawuzingurura, avuga muri aya majambo, avuga ibintu bikurikira. Aravuga ngo mwe muhoraho ari kuri jewe kuko yansize amavuta. Haleluya. Yansize amavuta kugira ngo menyeshe aboro ubutumwa bwiza. Twasomye inkuru ariko ndashaka gushira ahabona ibintu bitandukanye Yesu yavuze. Ndagomba musobanukirwe no munsi muri kino gitondo yuko ico Bibiliya yita amavuta y'Imana, aya mavuta barayasiga bami, aya mavuta barayasiga n'ibikoresho biza mu nzu y'Imana. Mu gihe ca kera co muri Ancien Testament nta gikoresho na kimwe caza mu nzu y'Imana gikoreshwa naho cobiki ico ari cyo cose. Ikintu cose caza gukora mu nzu y'Imana bagikorera imigenzo yo kugikonsakra, yo kugishikana. Bimwe bakabisiga amavuta, ibindi bakabigirira amaseremoni kugira ngo bafate ibintu biri ordinaire babigire extraordinaire, kugira ngo bafate ibintu bibayabaye babibatize igikorwa kidasanzwe kitabayabaye. Rero nuko bafata ibintu bisanzwe abantu bamenyereye kubona, ariko kubera imigenzo n'imico isabwa n'ijambo ry'Imana babikoreye, ibyo bikoresho byacika ibikoresho biri sacré, ibintu byejejwe, ibintu bidahumanijwe, ibintu bitunganije. Kubw'ivyo ababibona bose n'abinjira mu nzu y'Imana n'abakora mu nzu y'Imana bubaha les objets, bubaha ibikoresho byo mu nzu y'Imana, kuko bamenya yuko naho mu maso yabo bazi aho byakorewe bimwe mu biti, naho bazi bimwe aho byacuriwe byakozwe n'abacura, naho bimwe biri mu ibumba, naho bari bazi origine yavyo iri ordinaire, ariko kandi ico byakorewe ca consécration catuma navyo ne babiha iyo importance, bakabiha kandi ako gaciro kavuye ku cakoze. Yesu yari yaravyawe na Mariya na Yosefu, ari umuntu asanzwe aje iwabo i Yerusalemu. Ni umuntu asanzwe yavutse nk'uko abandi bavutse. Ababihishuriwe baramenye ko ari udasanzwe, ariko abatari babihishuriwe bari bazi ko ari umuhungu w'umubaji kandi ari umuhungu wa Mariya. Bari bamusuzugura, bari bafise ukuntu bamufata. Ariko kandi amaze kwinjira mu nzu y'Imana aravuga ngo avuga ijambo haheze imyaka amajana Yesaya yaravuze. Yesu afata amajambo ya Yesaya yo muri Esayi 61, Yesu ayakoresha muri periode ya Nouveau Testament, ahejeje kubabwira ngo kuko amavuta y'Uhoraho ari kuri jewe. Yesu ahejeje kubasomera arababwira ati mwebwe kumbura ibi bintu mwari mumaze kuvyumva babibasomera, ariko no munsi abanyumvirije iyi si lecture ifatiye ku migenzo n'imico, ariko iyi ni lecture igomba gukonfirma yuko bijya mwumvise kera Yesaya yavugishijwe aujourd'hui birashikijwe. Ubu unya ntibikira ibintu bivugwa nk'ibizoba, ariko uyu munsi ndiko ndabibasomera, umunsi usanzwe, umunsi w'isabato usanzwe, un jour ordinaire n'iyindi yose. Hari ikintu kidasanzwe gejeje kuba, kuko uyu munsi udasanzwe Uhoraho yansutse kwa mavuta. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahejeje kubibabwira kuko yari afise dute, muza kubona epfo muri passage aravuga ngo ivyo uyu munsi muhejeje kumva birashitse. Amen. Yesu avuga ibintu bitandukanye, agenda yerekana amavuta yasizwa yariyo, akerekana na public cible yiyo. Abadandaza mvuze ngo public cible barashobora kubyumva. Umuntu wese w'umudandaje arafise abantu ashaka ko ikidandaza ciwe gishikako.
umuntu wese yadandaza arafise aba ari karatusha aba agomba gushikako. Yesu mu kubaho kwiwe mu kuza mu isinagogi agerageza kwerekana na wene uko gusigwa ico kuzokora. Ndashaka mumva ikintu kimwe abantu b'Imana. Amavuta y'Imana mu buzima bwawe si decoration. Amavuta y'Imana mu buzima bwacu si gisharizo. Amavuta y'Imana mu buzima bwacu ni equipement, ni gikoresho, ni ububasha buhabwa abantu basanzwe kugira ngo bafunctione mu bidasanzwe. Abantu benshi barafise ingorane mu gakiza no mu rugendo rwabo rw'Imana kuko turacafise ikibazo cyo kwiraba ku byo twe dushoboye. Abantu bamwe muri mwebwe mungana nk'uko amafaranga yanyangana, abandi muri mwebwe mungana nk'uko amashuri yanyangana, abandi muri mwebwe mungana nk'uko imiryango yanyangana. Iyo wibona niyo wipositiona muri societe, iyo wishira mu kibanza mu kibano mu gihugu ahantu, iyo wiyumvira imigambi, iyo uganira n'abantu, iminsi yose reference y'ico wewe urico ni papo y'ivyo bintu mejeje kuvuga. Aho ukora, ingene uhembwa, aho wize, aho uva, abiwanya aho bageze, nationalite yawe. Rero ugaca usanga igihe cyose turabakizwa twamaze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko iyo twidefinisa canke iyo ngomba kwiyumvira canke iyo nicaye nkiyumvira imigambi, iminsi yose nkacanza kuri reference y'ico ndico, nkikora kuri ivyo byose mejeje kubabarira. Murumva neza yuko bamwe muri mwebwe iyo reference canke ico citegererezo mwifatirako camaze kubashiriraho akarimbi caho mutazorenga. Muriko muranyivuga abantu b'Imana. Uko wibona biradetermina aho utazorenga. Ariko Yesu nk'umwana wa Mariya na Yosefu ashitse aravuga ngo uhoraho agize gute? Ari kuri jewe. Mwe muhora ari hehe? Yesu ntiyashitse ababwira ico ari co mu bwoko canke mu biki, ariko Yesu yashitse abereka yuko désormais ni mwandaba mundabire mu rwego rw'ingene nasizwe. Kuko ingene ngiye kubaho imyaka 3 yanje y'ugukora, sinzobaho nk'umunyanazareti, sinzobaho nk'umuyuda, ariko nzobaho nk'uwasizwe. Activite zanje, ibikorwa nzokora, sinzobikora biri baze muri origine zanje, ariko ibikorwa nzokora nzobikora biri baze muri onction que j'ai reçu. Bwana sifiwe sana. Warubizi nuko abavuga butumwa dora tuvuga amajambo menshi, naho ushaka ugataha ugasohoka iyi message we yogufasha aha nteye kuri no saha. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwira umuntu mumbarizo n'umucati wira we urinde. Who are you? Wibona gute? Wisobanura gute? Urinde kwanza. Uri umuhutu wi karusi, uri umututsi w'ibururi, woko banaka. Uko wisobanura biradetermina aho ugarukira. Rero buwari ubuhombe kwishengero igihe abantu bavyawe muri Kristo Yesu bisobanura muri ayo malimitation mejeje kuvuga. Si bibi kumenya uriwe naho uva. Haleluya. Yes. Ariko kandi ni byiza kumenya ikiruta ivyo byose mu kusobanura identite yawe neza. Kuko ico umaze kumenya neza nico ugaburira, nico winuhisamo. Uravyumva? Urabona? Uravyumva? Kandi ico ushishikara kugaburira nico kizodetermina aho ushobora gushika. Haleluya. Muri kino gitondo ndashaka kuvuga amavuta y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ndashaka kuvuga ku mavuta y'Imana. Muri kino gitondo ndashaka kubona uvuduka mu yindi nivo mu buzima bwawe bw'imibereho yawe, mu gukora kwawe, mu kwiyumvira kwawe, mu kubaka kwawe, mu kurera kwawe, mu migambi yawe. Ndavuze ngo muhemu yera adufashe agutahuza ico dushaka kuvuga ko muri kino gitondo. Reka ndakubwira, Yesu mu migenzo y'Abisirayeli kuva igihe babatwara Babilone bagaturira inzu y'Imana bakabomora n'inzitiro za Yerusalemu, hari ikintu cabaye kuraba abantu b'Abisirayeli. Bakiri Yerusalemu bari bafise inzu y'Imana bagendamwo gake mu mwaka, bakagira n'inzitizo zizibiye Yerusalemu. Yerusalemu wari umuji w'Imana, cari igisagara gikomeye c'Imana. Bamwe muri mwebwe kwa kabiri twarize ku kintu gisa nk'ico.
ariko Babiloni imaze gushika iwabo iraturira Yerusalemu, babomora n'ingoro y'Imana, bagenda mu mahanga ari impunzi, bagenda ari aba-esclave. Bamaze gushika mu mahanga bagirayo imyaka myinshi, plus tard barataha baragaruka iwabo. Ariko kuko bari barasanzaye, kugira ngo nibatakaze contact n'Imana, aho bagiye basanzarira n'abari barasigaye baki Yerusalemu, bagiye biyubakira ibyo twita amasinagoge. Ari amasinagoge ahantu hose mu Bisirayeli haba hari imiryango ishika kuri 10. Iyo miryango yarubaka ico bita amasinagoge. Uri umuntu ava mu Barewi cyangwa uri mu Bafarisayo, ukabona urafise muri region yawe 10 famille, warashobora kubaka icitwa isinagoge kugira ngo ya miryango y'abantu b'Imana nibura hikoranira. Rero aba bantu bari bajejwe amasinagoge bari bafise itegeko yuko iyo haje abo bita rabi cyangwa iyo haje abitwa bigisha, bategerezwa kumwakira. Yari umushitsi arengana, bategerezwa kumuha umwanya wo kwigisha mu isinagoge ryabo. Nico gituma muzobona yuko kenshi ku isabato Yesu yarateye umuvurungano, yarateye akajagari ku isabato, kuko ku isabato ari ku munsi wabo wo gusenga. Ariko Yesu nk'umwisirayeli nawe ne yamaja mu isinagoge. Birantangaza muri no myaka yo umvise abantu b'abakristo bari trop spirituel bakubwira yuko basigaye basengera muhira, yuko ishengero riri home. Uravyumva basigaye ico bita home church. Uravyumva babona abantu bagafilosofa cyane ngo bimazikira muri eglise ngo na uravyumva mecanganyikiwe. Uko niko bitangura. Wosengera muhira ndavyemeranije nawe. Aha anya siho, aha si Imana iri Imana ahantu hose ahuri. Uravyumva ndavyeremeje nawe. Ariko iyo ibyo vyimviro bitanguye kugufata, ubutanguye gucanganya kigutanguye kuba expose no kuzindi nyigisho zose zipfuye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko tutagomba kwabandona nos assemblées, nkuko bamwe biriko birabashikira mu gihe c'iherezo. Kizokwereka igihe c'iherezo nuko abantu bazova mu rushengero bagasengera muhira, biri mu masinye y'iherezo. Rero nawe we ntubu dukonfirma ibimenyetso, gerageza ubitugabanirize twibaze ko ritaragera. Sivyo? Yesu umwana w'Imana aje guhindura systeme y'abayuda, nta samedi nimwe atari mu isinagoge, atagyemera akakora igitangaza bakamutera amabuye akavayo yirukanka, ariko akaba yaje. Mubwira uti na Yesu yaraje. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu nawe aza mu isinagogi, uretse ibyo ahandi muri Bibiliya batubwira ku bijanye n'ingene Yesu yaje mu isinagogi. Aha kuri uyu munsi ashitse mu isinagogi, kiongozi wa kanisa amuha ijambo kuko yabona ko ari rabi, aramwakira kugira ngo abigishe. Yesu afashe Bibiliya aravuga ngo muhe muhoraho ari kuri jewe. Abantu bakivyumva bibaza ko ari passage ayisemo kubigisha kuko nande nayisomye. Ariko Yesu aje kuyisoma avuga ati simpejeje gusoma, ibi bintu birabaye. Bashaka kwimagina iyo context, ibintu mwasomye bimaze amasiyekle byaranditswe, umuntu arashitse ngo ibinyu no munsi birabaye, nimubirindire ifilm irizinze birahejeje ku. Ubu ntimukiri mu babirindiriye ahubwo mutanguye kubitambukiramo. Haleluya. Aya masinagogi niyo bigishamo n'abana bakiri bato, bakabigisha iby'idini abisirayeli kugira ngo babigishe kumvira Imana n'inzira z'Imana. Uravyumva? Yesu arashitse avuze ngo muhe mu Imana ari kuri jewe. Haleluya. Ngira manze ndababwira yuko iyo urinze uvuga ngo muhe mu Imana ari kuri jewe, uvuze ko ari kuri wewe. Iyo urinze uvuga uti yarandungitse, nukuvuga ngo ubutahura neza mission yawe. Nukuvuga ngo kimwe mu bintu bya mbere Yesu yashimye kubabwira mu kwipresenta, yabasomeye ico Yesu yavuga. Ndashaka mvuge ibintu bikenga aha nce mva haha kugira ngo munyumve neza. Icambere Yesu yababwiye ngo ikinzanye nje kumenyesha. Birumvikana yuko kugira ngo tubamenyeshe ibyo tubamenyesha, kugira ngo umenyeshe abantu ibyo uri kurabamenyesha muri iyi minsi, kugira ngo wanonse icyo Imana yagutumye kwanonsa, kugira ngo umenyeshe amahanga icyo Imana yashize mu buzima bwawe. Yesu yaratahura yuko annonce ntishoboka sans la présence de l'onction. Kuko abantu b'Imana, iyo tugomba gukorera Imana, iyo tugomba kubaho muri iyi si, ntitugomba kwibagira importance ya onction. Murabona abantu baza bakakubwira ngo twigisha amatekinike yo kwigisha,
twigisha ingene umuntu apanga message. Uravyumva? Ariko igihe Paulo yaza kubwira abikorino, yarababwiye ngo igihe naza muri mwebwe, sinaje ndi umuntu ari eloquent, sinaje ndi umuntu azi gupanga, sinaje ndi umuntu azi kuintroduce message no kuyiha fin imeze gutya, sinaje ndi umuntu afise ubuhinga bwo kuvuga. Igihe naza muri mwebwe sinaje ndi imvuzi, kuko abahinga baranavuga ko Paulo yabegeya, yaragugumizwa. Muraho ibintu byose yanditse n'ibyo yavuze kandi akaba ari umuntu agugumizwa, sivyo? Aravuga ati igihe naza muri mwebwe sinigeze nza mfise sagesse ya langage. Una munsi turi mu myaka abakristo bakunda bavuga butumwa bafise ubwenge. Ngiyo mwumvise bafise ubwenge, ngiyo mwumvise ngo bavuga gutya. Uravyumva? Abakristo bariko barumviriza bariko ngo biko bija hehe. Uravyumva? Ubunye ibi bintu dukora umenga byacitse business y'imitwe yo kumva ama orientation message. Ariko igihe Yesu yaja ntiyavuze ngo yavuze ngo muhemu uhora ari kuri jewe. Icambere sindi imvuzi, ariko muhemu uhora ari kuri jewe pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Sinshobora kubwira abantu bakubititse n'imibereho yawe ya misi yose, sinshobora kugira ico ndababwiye nkoreye muri sagesse ya langage, nkoresheje strategie ya communication. Sinshobora kubwira abantu bahanganye n'abadayimoni n'ibibaboshe n'ingeso zibaboshe nkoresheje imitwe na filosofi na science na kamerange kahehe kukumenga ni discours duhawe kuvuga. No, iyo tuje kwanonsa, ikimwe mu bituma ico twanonsa kigira impact nuko annonce igomba kuba précédée par l'onction. Igikorwa igikorera mu buhinga bwo kuvuga, ariko igikorwa gikorerwa kuri kwa gusigwa twahawe. Yesu aravuga ngo yansutse kwa amavuta kugira ngo rero ntangure kumenyesha abora ubutumwa bwiza. Mu yandi majambo, avant d'être oint, imbere yo gusigwa ntaco ushobora gukora, nta na efficacité wogira. Uyu munsi dufise abantu benshi bihuta gushaka kugira ibyo bakoze kurusha uko bihuta gusiga. Uyu munsi dufise abantu benshi barondera udutene bakorerako, baterefona abantu bose barondera udutene bakorerako, ariko kandi batariko barashira importance kuri onction. Icyo twara ntikigira ubuzima kuko twari neglige l'onction. Ikigira kabiri avuze ngaha nyene, yandungitse kugira ngo nkize abafise imitima inyanyutse. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ni ukuvuga ngo ntiyari gushobora kuja gukiza abantu bakomerekejwe n'ubuzima, niyo ushobora kuja gukiza abantu bababaye, abantu bahamutse, abantu barushe kubera aho baciye. Ntiyari gushobora kuja kugira ico abamariye atasizwe amavuta. Rero wa wundi akiza imitima yacu yarasizwe, wa wundi twatumbereye igituma yashoboye kuduha amahoro kandi twari twarafutanye cyangwa ubuzima bwarakononye, igituma ubusubiye kugira agashusho, igituma abantu basubiye kukwizigira, igituma ubusubiye kugira ico uvuga, igituma ubusubiye gusayangana, nuko wa wundi akiza imitima afise amavuta yo gukiza ariko arakorera muri wewe. Ikigira gatatu aravuga ngo narungiswe gutangaza dame. Sizi mu kirimi ngene muhavuga ngaho, ariko reka mvuge ngaho ni guproclama no gutangaza. Hari ikindi kivuga gutangaza, kwamamaza, ya kirundi ciza ca rugo. Bwana Swesa, kwamamaza, vuga uti kwamamaza. Avuze ikindi gikorwa, uravyumva? Icambere yavuze no kwanonsa, ca kabiri yavuze no gukiza, ca gatatu avuze no kwamamaza. Aravuga ngo kandi narungitse kwamamaza. Kwamamaza. Bwana Swesa. Nagitumwe kwamamaza. Hari abantu bababwira ngo munajikemesha. Ahantu hose muri muvuga iby'Imana, abantu bose muwe mu babwira iby'Imana, reka ndakubwire ngo kimwe muri misiyo wahawe, wahamagariwe kwamamaza. Iyo umuntu ariko aramamaza rero canke iyindi kompanyi, je nkora muri batima ya Leo niho biro za eglise ziri, amabafre wama wumvise agira ngo
umuhora wa ntuzenya wagate iyo umuntu yamamaza aja mu ibarabara agasemerera atazi n'abariko baramwumviriza bamwe bumva igice kuko imodoka yarenganye sinzi n'igituma zizahora zihagarara gato ngo zigende ziyumvira systeme ya son ushobora kubandanya uvuga uriko uragenda uravyumva nusho kwamamaza no kwamamaza nyine iyo umuntu yamamaza ikintu nuko aba ari fier yica ariko arakomunika nuko abazi ico kimariye abantu nuko aba ariko aradandaza produit uravyumva sasa nimba badandaza produit zo kubinjiriza igiceri bavuga kandi igiceri kizohera a plus forte raison mwe mufise umucunguzi yagije neza ubuzima bwanyu murafise ibyo mukwiye kwamamaza sans complexe kubera iki mwemera isi kaba complexe igihe yo itari complexe nimborega uri kiritemba ko kandi iririmba nyina itembagara mu ijoro kandi adahagarika kuririmba mukamumenya mwese ko yararenganye imbere y'inzu yanyu ariko mwe mufise icyo muvuga ukamenga ni mwega abantu bagomba gukipabiliza no kubereka ko umenga nuko mukora ibikorwa biri déplacé urababwira uti twasizwe kugira ngo twamamaze haleluya amavuta ari ku buzima bwawe nayo gutangaza Yesu aravuga ngo nasizwe amavuta kugira ngo bwire ababoshwe umwaka wabo igihe cabo cha deliverance amina icakane aravuga ngo narungiswe guhubura amaso ya groupe cible impumyi kugira abatahora babasha kubona mu buzima bwabo iyo Bibiliya Nouveau Testament iravuga impumyi ntivuga gusa abandi bagwaye physiquement ariko iranavuga ahantu hose Yesu yarabwiye abantu ko ari impumyi kuko batashobora kugira lecture des temps iyo abantu badashobora kumenya ibihe barimwo iyo abantu badashobora kubona kure baba bafise ubuhumyi cécité spirituelle Yesu aravuga ngo narungiswe kugira ngo abari basanzwe batariko barabona n'abatahabona batangure kubona Yesu ashimwe cyane iyi ni groupe y'abantu atumbere ararangiza aravuga ngo narungiswe kuvuga umwaka w'ubuntu bw'Imana umwaka wo kwemererwamo n'Imana mbwira umuntu mucaye ati uri mu mwaka wo kwemererwamo n'Imana mumbwira uti uri mu mwaka w'ubuntu bw'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya ndangiza aka gace mvuga ngo ibi bintu Yesu byose yari karavuga yasigiwe byose bifitanye isano asigwa afise abariko araseruka ko bafise ikibazo kanaka mu yandi majambo iminsi yose amavuta muyumvise amavuta ari en rapport avec un problème à résoudre wanyumvise neza iminsi yose y'amavuta avuzwe amavuta yama avugwa igihe ashaka kutwereka ikibazo kihari kigomba kuba résolu nta na rimwe amavuta avugwa mu gihe ciza nta na rimwe amavuta avugwa igihe ibintu byose bimeze neza igihe cyose amavuta y'intervena nayo gukura igihe basengera abami bakabasuka ko amavuta yari yo kubakura k'ubujuju na incapacité à diriger bafise hama amavuta y'Imana akabaha habilité à diriger bagacika abarongozi bafise ubwenge abantu bakavuga ngo turagukurikiye kuko ufise ubwenge ariko biravye suko yabuvukanye ariko l'onction de Dieu nous qualifie à fonctionner à agir dans certains domaines amavuta y'Imana aradushoboza kandi akadushoboza gukorera mu bintu tutari dusanzwe dushoboye gukoreramo Yesu ashimwe cyane mureko muranyumvaga abantu b'Imana nico gituma ndi persuadé kandi ndi convaincu ndemezwa neza yuko umukristo wese ari hano hantu muri kino gitondo agomba kumva kandi agomba kuba conscient yuko yasizwe mbega urabizi ko wasizwe urabizi ko wasizwe urabizi ko hari amavuta y'Imana ku buzima bwawe urabizi yuko uko uravuga ngo byakunaniye urazi ko uriko uratura ijambo riri opposé n'ingene wasizwe ega twebwe Imana ntiyadusize amavuta ya échec Imana yadusize amavuta yo kureusisa rero kunanirwa etape imwe ntibisobanura ko ndi disqualifié muri iyo tâche ndashobora kugira échec ndashobora kugwa hasi ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'igihe nzotsitara azondamira haleluya n'igihe ngwa ibihetangabo byinshi il est celui qui me relève
rero kugwa k'umuntu w'Imana si fin y'umuntu w'Imana, gutegwa k'umuntu w'Imana siyo enterrement y'umuntu w'Imana. Ariko naho no bameze nk'unyitse, ariko ndizera ko hari amavuta azovuga ngo azotuma igihe kimensura guhaguruka ku maguru yanje, nkavuga n'ibyo byose Imana yarampamagaye kandi yaransize. Esheki irancishije bugufi, iranyigishije, ariko c'est pas la fin de mon histoire. Ariko kubw'amavuta ngomba gushishikara. Sinshobora kwemera kuba prisonnier ya esheki, sinshobora kwemera kuba umuja w'ivyananiye, ariko je me relève igihe nibutse ko nasizwe, amavuta yatemvye ku mutwe, ngasiga nari ivy'igikundiro ko bavukana babana nyakubana, bimeze nk'amavuta agwa ku mutwe wa Aroni. Iyo amavuta aguye ku mutwe wa Aroni, igicapo ca Yesu, amavuta ngo aratemba akamanuka agashika epfo. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo niwe mutwe w'ishengero, il est la tête de l'église, natwe turi bihimba. Asanga amavuta ari ku mutwe, amavuta aramanutse no ku bihimba. Sinzi igihimbura ico, ariko navuze ngo amavuta y'Imana ari kuri wewe. Mbwira umuntu mwicare mu nkubitiro ko guti amavuta y'Imana ari kuri wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nico gituma turihanga riserebra, ntiduhimbaza kuko byose bimeze neza, duhimbaza kuko amavuta agiye gupermettre resurrection. Haleluya, haleluya. Kuko mpemu w'Imana ari hehe? Ari kuri jewe. Yansize amavuta kugira ngo menyesha abora ubutumwa bwiza, yansize amavuta kugira ngo abagwaye bagire gute, abagize gute. Shengero ry'Imana twaratewe iteka. Haleluya. Nimba wibaza ko twatewe iteka, uduze ukuboko kwawe uti asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Asanga amavuta ari kuri we, nanja ndiko, kuko maintenant je suis partie intégrante de sa nature, kuko n'umutwe nanje nkabibwira. Ok, ok. Bien, nous sommes partie 1. Iraheze. 2. Aho nasomye nkagarukiriza, Yesu agira ahejeje kuvuga inkuru nziza, ariko je Yesu arantanga. Aravuga inkuru nziza akayihereza ko n'iyindi kameme mu babaje. Ahejeje kubabwira ngo ibyo rero mwejeje kubabwira byashize. Babizi, iyo umuntu akubwiye yuko afite ibikoresho byo kwikiza imwe murwaye, reka ndabaza ikibazo. Mwese iyo mugiye imbere ya muganga, ntimubwira aho murwaye, maze iminsi imeneka ngaha, bikava ngaha bikagenda imbere, bikagira gute, hariho umwanya ubwira muganga. Muganga akubwira ati ok, ndabyumvise. Wowe ucugira gute? Ucuhora witeze yuko inyishu yawe ibwiriza, kuko wowe waje kudekriva ububabare n'uburibwe ufise. Muganga rero yatangura kwandika ibintu, utumenye turi kurandikwa bwo gukira kwanje, les choses vont changer. Haleluya, haleluya. Sasa nta kuntu twebwe twokwama duhagaze imbere y'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nta kindi butwanoza atari fakulite za Yesu zo kuresolva ibibazo byacu. Ariko ikintangaza nuko igihe ariko aravuga ngo narasizwe kugira ngo mbwira abora ubutumwa bwiza, narasizwe kugira ngo menyeshe imbohe igihe cabo cyo kurekugwa. Twege muri eglise abakristo tumwa tuvuga ngo urabona ndafise ingorane, urabona je ndagowe, urabona je vema byaraye binaniye, urabona je sizigene bizogenda, ibintu birapfuye, ibintu birahwereye. Wahejeje kuvuga, hora nawe navuge. Ntashobora kuba ariko arazana inyishu nawe ugashishikara uvuga ingorane zawe. Uguma muri iyo blues yawe, uguma muri iyo lamentation yawe, bikakubuza kumva inyishu y'Imana iriko iraza ku buzima bwawe. Ikwanonsa yuko la même personne à qui tu annonces ton problème, il est qualifié pour résoudre ton problème. Iki ni igihe cyawe cyo kwakira, iyi ni isaha yawe yo kwakira. Hora akubwira icyo agiye gukora, hora umwumviriza akubwira icyo agiye gukora. Injira mu cyumba cyawe wiyugarane wumva icyo agiye gukora. Hagarika kwiruka no gutambatamba, ubwira uyu nujya, ubwira uyu nujya. Ariko harageze igihe aho umubwira ukavuga uti mwami, mbega ya mavuta wavuga, mbega ikibazo cyane cyo bakiri muri liste y'ivyo resolva. Niyo amara kumva akubwiye ngo yes, ahasigaye hora kwishura. Yesu ashimwe cyane.
yesu ashimwe cyane. Verset 21 ya Luka 4 atangura kubabwira ati ibyo byanditswe birashitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yabyumvise. Ngenda kubwiye ko igihe cyose Yesu ariko aravuga na Yesaya avuga n'abantu bagenda berekana yuko hariho diferanse yo kumva no guhishurira. Yesu yaravuze ngo igihe kirageze, Yesaya yaravuze ko igihe kizoza abumva batazosubira kumva, n'abari bahumye n'abari babona batazosubira kubona, kandi abo bantu baciye bacika impumyi, ariko barashishikaye kubona, barashishikaye kumva, ariko ils n'ont jamais pu comprendre et saisir les vérités spirituelles. Kumva ni kimwe, kubona ni kimwe, ariko guhishura igiko kiratangwa. Gukorera mu kwizera, ivyo ni ibintu bibiri bishobora kudutuma naho twoba bumva byinshi bakazezwa byinshi, ivyo wumva ataco bikumarira. Aha anya rero niho hantu umuntu wese w'umurongozi ababara mu mutima iyo mwishengero ushobora kubona abantu batariko barabenefisia ivyo Imana iriko iratanga kuko badafise amatwi yo kumva. Ndavuze ngo no munsi Imana yugurura amatwi yawe, ndavuze ngo no munsi Imana yugurura amaso yawe, ndavuze ngo no munsi Imana izane esprit ya révélation ku buzima bwawe, ndavuze ngo no munsi naho noba ndi hagati muri message uhindukiza umutima wawe wumva ico mwe mureka arakubarira, kuko ntiwaje gusenga, ntiwaje gutembera, ariko waje kwakira ico Imana iriko iravuga. Haleluya, amina. Verset 22 bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbega uyu muntu si mwene Yosefu? Mwumvise abantu barizo umuntu, mwumvise abantu araheje kubabwira, bakozwe ko n'ibyo avuze, ariko automatiquement ibibazo biratanguye. Umenga usura mu mtoto wa mkate aho ugenda mwese uje aho bayera twarakuranye Yesu no kwa naka bavuga anya bamubunya bagenda iwabo bagwarutu iwabo bapfuku bavyumva uje sinzenya aho ya. Hakuna message de kumana na le messager de Dieu batanguye kubona origine yiwe. Barundi kasira amahoro, gira amahoro, gira amahoro n'ubumwe mu Isaka. Kenshi abantu bama barindiriye l'expert aja ava kure azanye isakoshi, ashitse mu gihugu akavuga ryari afise ikibuga c'indege n'ihoteli arimo, then abantu bariteguye kumva ico Imana ivuga. Ariko genda kugira ngo no muri environnement yawe hari haba Imana izocisha, nujya mwubakanye Imana izomuvugiramo. Waje kwirondera ngaha mu rushengero, ariko wo mwubakanye yarayakubwiye ntiwumvise. Haleluya, reka nkonfirime ibyo yakubwiye ko ari. Haleluya, haleluya, haleluya. Nturindira abaza bava kure, ariko witeguye kwakira n'ibiri hafi, kuko Imana iri muri environnement yacu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbega uyu siwe mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzobura kuncira uyu mugani muti muvuzi wivura. Mwumvise uko mwibuka ko afise amavuta yo kuvura, ariko mu munsi umwe muzombira ngo wamuvuzi ko ho wavuye abandi nawe harageze ko wivura, sivyo? Ibyo twumvise byose ko wakoreye, ibyo twumvise byose ko wakoreye Kaperinaumu ukabikorera no mu ntara y'iwanyu, nino mu ntara y'iwanyu. Kandi ati ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemerwa mu ntara y'iwabo. Ariko ndababwira ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe ca Eliya, hamwe ijuru ryakingurwa, imvura igahagarara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cinshi kigatera mu gihugu cose. Yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa Izarefati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi.
kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Elisa. Ntihakizwa n'umwe muri bo atari Namani mu Siriya. Abo mu isinagogi bose bumvise ibyo barashungumirwa, bava hasi, baramushika bamukura mu gisagara cabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe kw'igisagara cabo ngo bamutembagarizeyo. Bavyumva? Ariko aca hagati muri bo arigisha. Hano abatipe aziyo baza bavuye bakaza kwigisha ibintu ngaha anya ishari ngo hano sha taziyo baza niyo baba baje bavuye. Yesu arahejeje kwigisha bose baramusoneye, ariko baca barahaguruka. Reka nsaba hagira abantu bazi baje kumunterera hariya ahejeje message mwumva abandi bavuga butumwe ne baheza message apana twe duheza mudukomera amashi nimuje kumuntera hariya nkorera ku gasinema ko guhe abantu ya groupe ya theatre rihe. Haleluya. Mugende muje gutahari anya uvuze ngwiki ngene rusa terura mbe yaje avahe nuwa Yosefu nuwa Maria no mubaje. Bavyumva batangura gufata amabuye ngo Yesu arabakwepa gatoya akajicomokeya amavuta aramuzigama. Yo amavuta aramuzigama arikirira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. None abantu bimana mu bintu Yesu yavuze hari cyo tuma agira iherezo nk'iri mwe mu birabye abiki gihe. Reka ndabwiye ko namwebwe a votre manière umuha fin nk'ijya. Ukimuvuga butumwa mu muhaye fin nk'ijya muamwerekanye yuko ibyo yavuze byose atakredibilité mwabihaye. Epo amavuta yasizwe yari ayo kubohora abo nyene bako baramwumviriza. Ariko mu gishingo cyo kumva ko bagenderewe n'Imana banamunyanya babona mupiga wo. Arababwira ngo mu gihe ca Elisa hari abapfakazi benshi mu gihugu bakeneye kugaburirwa, bakeneye igitangaza c'Imana. Imvura imaze imyaka 3 n'amezi 6 atamvurirwa. Abakeneye miracle ni benshi. None munsi muri kino kibanza abakeneye ibitangaza ni benshi. Abakeneye gutabagwa ni benshi muri kino kibanza. Ariko ngo n'abapfakazi mu gihe ca Elisa bari benshi ba Eliya ngo ntiyarungikwa n'umwe wo mu biwabo, agenda Zarefati, agenda ku mugore ameze nk'umunyamahangakazi abari watumbera kubereka ariwe yatumbereye. Aramubwira ngo mama mutwe ufise, nawe aramubwira ati we ntuzi situation turimwo, ntuzi ko ibintu biri dur. Ariko aramubwira ati jewe mpanije ndi umuntu w'Imana banza umpe mfungure hama yowe n'ivy'umwana wawe. Ariko siko bose babonye igitangaza. Ariko umupfakazi yabaye preservé wenyene mu gihe kibi, akabandanya afungura, abandi inzara iriko irabica. Nuwashoboye kwakira ijambo rivuye ku Mana akaryizera. Vuga uti kwizera. Yo vuga cyane uti kwizera. Vuga cyane uti kwizera. Yo semerera uti kwizera. Kurashiraho ubudasa. Vuga uti kwizera. Kuratuma Imana ikurungikira umuntu. Mukurungika Eliya kugira ngo aje guhazwa yongera akora igitangaza. Imana ntiyagiye muri kategori y'abapfakazi, ariko Imana yagiye muri kategori y'abapfakazi plus akandi kantu kagasha, akandi kantu karengako, akandi kantu kakabijya. Genda kurya mupfakazi, ariko iyo ndaburavye muri we hariho dimension ya foi. Icuza kuvuga araza kugikora, nahakenye nahakubititse ijambo riza kure kugwa n'Imana aza kuba receptive, kuko no kurungika ku bandi bakaryumva gusa, ariko nakurungise kuuryumva akarikora. Haleluya. Yo. Aravuga ikindi kintu ati sivyo gusa. Mu gihe ca Elisha hari abanyamibembe benshi. Yari phénomène national, yari maladie incurable. Abantu bari bagwaye bari benshi, barabatabake begeza hirya y'ibisagara, kuko nta vyizigiro bari bafise, kuko atahomede yari hari imibembe. Urutanguye no kumanifesta ama symptômes y'imibembe hanze, bamukura mu bantu ngo nta contaminer famille. Bari babubaka igisagara cyo hanze y'igisagara, niho bagenda gupfira, niho baje kurangiza ubuzima bwabo. Nta SMS yari ihari, nta mobile yari ihari, na internet yari ihari, na WhatsApp yari ihari, na communion n'abavukanye bari bafise. Ariko kandi
kandi ngo naho byari bimeze gutyo imana ntiyarungika elisha kuri umwe n'umwe muri abo ariko umunsi w'imana imuzanira Namani generale Namani aza agwaye imirembe ariko kameme Namani naho conditions zo gukira zari humiliant muri position yiwe still yarashoboye gusobanukirwa aratahura yuko naho yoca bugufi byo mukutiki gutakaza icubahiro s'il faut recevoir la guérison par la perte de quelque chose. Haleluya. Amaze kwemera gutakaza icubahiro akasuzugurwa imbere y'abakozi biwe akira ingwara atari we wenyine agwaye. Yesu abahejeje kwerekana yuko asizwa amavuta ariko siko bose bazokwakira kucaje gukora atari uko atabishatse ariko ni kibazo ca reception. Ntananiwe gukora hari ikibazo ca reception. Ufise orgueil nyinshi ikubuza gutanga ikiguzi Imana ikira gusa. Il est quelqu'un tu es rempli de toi-même jusqu'à ce que c'est impossible par Imana ikira kora. Ukuborewe wewe nye uri yuzuye. Iyo mucanti bavi ko ntana rimwe Imana iza kuzuza igikombe kiri hamwe Imana yama ishaka igikombe kiri igikombe kigaragara cyo kuzuza apana igikombe cyuzuye ufise ikibazo cyo kuzuza cyo gutuma amavuta atari karakora rero ipomporore ufise impwemu nyinshi kuko ntavanga imivinyo umugomba kuvamo kugira ngo ashire mu we. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka ndangize aha hantu hejeje cendangize sivyo ariko mvuga iki kintu turi kumwe abantu b'Imana turi kumwe neza abantu b'Imana ndazi ko hashushe ariko Imana ibahuhira akayaga tu mwihangane gatoya. Yesu ashimwe. Regeze iyo kravati yawe nimba uyifise ariko wakire kuko ndashaka muri kino gitondo ngo mwidegenze w'Imana ube réel mu buzima bwawe. Ingiriza ndakubwiye aya majambo yose twasomye muri Yesaya, aya majambo yose dusomye muri Luka, aya majambo avuga kuri Babiloni. Yesu yakoresheje amajambo Yesaya ariko araprofetiza. Yesaya Imana yamuhaye ijambo ryo kubohora Abisirayeli ba Daniel murabibu abari bagiye Babiloni. Murazi ko twabize ko muri iyi Imana yataye ijambo Yesaya ku bantu ba Babiloni n'igihugu cyabo kitarononeka n'igihugu cyabo kitarafatwa n'abo muri Babiloni. Yesaya bivugishwa 70 ans avant ko bishika imyaka 70 imbere ko bishika. Yesaya avugishwa iri jambo avuga ngo uhoraho yansutse ko amavuta. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi abivuze imyaka 70 imbere yuko biba. Yesu nawe yavutse baramaze kubohoka. Yesu igihe yaza Israeli ntiyari ikiri muri Babiloni. Israeli yari yavuye muri Babiloni yari wabo. Ariko Yesu agarukanye ijambo yamaze gushiswa yamaze kwimaterializa. Yesu asuye kuvuga ngo uhoraho yansutse amavuta kugira ngo ndabamenyeshe umwaka wo kwemererwa. Ute Yesu ashobora kuza akirefera ku kintu kiri deja passé akagikoresha muri présent ikintu kije gushika kandi batakiri muri servitude. Okay? Bisobanura ngo mu yandi majambo ubuja n'ivyo Imana arije kubabohora si servitude canke subuja bwa politike nkuko bari Babilone. Ariko kandi Imana yari yamaze kubabohora ubuja bwa politike ahubwo ije kubabohora rero cette fois-ci ubuja bwo mu mutima kuko nabwo buri pire kandi buri nuisible. Aravuga ngo yansutse ko amavuta kuko naho mwibaza ngo muri free ngira ndabamenyesha yuko asangwa yansutse ko amavuta nuko réellement mutari libre. Kuko yaravuze ngo umwana azobohora azocika uwidegemvya nyakuri. Apana umugambwe nyakuri widegemvya nyakuri. Yesu ashimwe cyane. Rero umwana bohoye aridegemvya. Mu yandi majambo nta buryo na bumwe buhari mu buzima bwawe bwo kugira experience ya liberté kiretse Yesu akubohoye. Kuko wewe ashika kure odera y'ibiboneka biri superficiel. Aravuga ati rero naho mutakiri Babilone ndagarukanyira ijambo Yesaya yababwiye
kubabwira yuko kuza kwanje nta kindi kimbanye mu ijuru nuko mbonye ko hageze ko ndababohora. Okay. Urabizi igihe Imana agomba gushitsa aya majambo igihe muri Bibiliya mwita igihe ca Esdras, igihe ca Nehemiya, igihe ca Esther. Aha hose Imana ariko irarekura abantu babo ibavana muri Babiloni bagarukana iwabo. Ariko kandi ngenda kubwire ngo igihe Abisirayeli babatwara muri Babiloni byari ibintu bigoye cyane kandi bibabaje, siko? Nago munyumvirize ko ndashaka kurangiriza muri iri korosi ryanje ryanye. Cyari igihe kigoye kuko ibisagara byabo byari byaraturiwe, ingoro y'Imana yagize. Bamwe barabatwaye babura abana babo babatwara nk'abaja. Niho kagakobwa ko kwa Namani kagenda, niho ba Danieli bagenda, abo bose babatwaye muri iyo periode. Umwe wese ugiye ukamuraba yarafise agastori kiwe kababaje kandi gateye ikigongo, sivyo? Igisagara cyari carahiye, ivyo bari baratunze byari byarahiye, ivyo barimye ntibashobe kubisoroma. Uravyumva? Bamwe bari barapfuye muri iyo ntambara yabaye muri ico gihe. Uravyumva? Bari ubwoko bwari bufise, ndababwiye ngo nimba ari ubwoko bufise orgueil ya nationalité na nature yabo bien Abisirayeli. Kandi iki kintu bamwe bakigira kuko Imana yarabafyinishije. Imana ibita umwana wayo w'imfura, Imana yaramutonesheje, iramuha confidence. Burya n'ubwoko bufise confidence. Genda murabe muri Europe aho amashuri yabo ari abahaba barabizi, abana b'abajuife biga andi mashuri. Uravyumva? Niyo muhuye muri ascenseur hapfa kukubisa nimujana n'abandi bantu n'indi kategori barerewe muri orgueil national y'ico barico. Pourtant n'abana ba Abraham Imana yarabakunze. Uravyumva? Kandi Imana ikunda uwishaka ikagirira uwishaka. Barafyinishijwe kandi bari prospere kandi barasonewe, bari petit ariko bari grand. Rero iyi peuple yarakoroze cyane Imana, ariko kandi mu byago bihejeje kubashikira bari mu kiriyo. Uravyumva? Bantu b'Imana ngenda kubwire ngo aya moko Imana yarakoresheje barabakanyura babakuramo ijya orgueil, barabadiminuwa. Indirimbo ntibaba bakizumva ziwabo, ambiance y'ivy'Imana bari bafise ntiyari ikihari, gloire y'igihugu cabo ntiyari ikihari. Sinzi ko murahora mwumva abantu bafise gloire iri passé bakompoza le mot gloire au passé. Twebwe kera twari tumeze bwa twari. Bavyumva? Ariko kana kubwira ngo Imana yashobora kurestaurer kuko Imana siyo muri kahise, irahari n'ubu kandi no muri kazoza kawe irahari. Ariko kandi iyi peuple Imana Babiloni irabacinyiza, irabakanyura pe. Yeje kubakanyura yabamereye nabi. Iyi profesi Imana yavuze ko izobabohora irashitse. Hatanguye kuza umwami yitwa Cyrus, yabaye umwami wa mbere. Periode y'imyaka 100 Imana igira ibarekura, Imana igira ibarestore, Imana igira ibagarukane mu bwiza bwa mbere. Ubuvugishwa bwari bwaravuze ngo la gloire, ubwiza bw'ingoro ya nyuma buzoba bwiza kurusha ubw'ingoro ya mbere. Aba bantu bari mu buja ni Imana igiriye opportunité yo kubaka ingoro ya kabiri ariyo ya nyuma. Barabaye abapranto, barasuzuguwe, barababaye, baragize ikiriyo. Bantu b'Imana ngenda babwire ngo hari igihe mu buzima, sinzi ko biragushikira, ariko mu buzima ibihe byo gukubitika birabaho. Kandi yaba bitubwira ngo bizoza ro 14 mu kwezi ukuwe bikaduteguza two kwitegura, ariko ibihe byo gukubitika biraza giturumbuka bikaza ku buzima bwawe. Ugasanga mu kanya gato uratakaje akazi kawe, ugasanga mu kanya gato urananiwe kukonora amangajuma yawe kubera ibi. Bagatanga kwita umwesko atari ukuri umwesko, ariko nuko bivuye kuri origine yuko standard y'ubuzima wari uriko byangana n'umushahara wawe, none watakaje akazi kawe. Hakaza urukurikirane rw'ibibazo gushika naho rimwe na rimwe hari igihe tugira ibibazo, hari igihe umuntu akubitika agashika ahantu yumva atagifise n'agaciro. Ariko mwibuke ko ntariko ndabazana ngo mugire amasura y'uburuma. Mwibuke ko ariko ndavuga amavuta, vuguta amavuta. Datawe ko nondo. Vuguta amavuta. Umwami araje arashitse Cyrus. Aravuze ngo
aravuze ngo igihe kirageze abisirayeli mubareke nibaje kubaka ingoro yabo, plus tard nibagende kubaka n'inzitiro za Yerusalemu. Barabarekuye, ifirimbi ryo kurekurwa rirabaye, harageze ko abantu baba free, ariko ihanga ryose rirarekugwa, ariko habura n'umwe agenda. Imana iradekraye, Imana iratangaje umwaka wo kwemererwamwo, Imana iratangaje umwaka wo kwemererwamwo. Genda wa uproklame, genda wamamaze ku mbohe ko zirekuwe. Imbohe baraje barazibwiye ngo murarekuwe, imiryango irugurutse, abami batangura guhindura amadekre, abami batangura kwaleja amadecision yo kubagora, bababwira ngo rero genda. Baje kubabwira ngo bagende, biranka ko bagenda. Narizi ngukeneye liberté, ariko gahunda ndatara yuko urashobora kurekugwa bikanka kugenda kuko telma barakubititse cyane. Hari igihe mu buzima umuntu aca ahantu naho umenga ararekuwe, akabona ibikwiriye, akabona umuryango umujani wabo, akabona restauration y'ivyo bigiye kuza, nkuko ku kwezi twakwisuka restauration, akabona ibigiye kuba, akabona nibikwiriye, ariko bikanga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ngira ndangize. Esaïe 40 verset 31. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezisha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigo. Ndashaka usubire muri ijambo nyuma ndivuze, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezisha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigo. Reka ndangize mvuga gutya. Nasanze mu buzima hariho abantu uko wabaye mu gasuzuguro canke wabaye mu bukene bikwafekta gushika naho Imana igutungishwa ngo umufise mind y'umukene. Tukuraba tukabona urafise ibikwiye kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ariko upfuye kugurura kanwa amajambo gusohoka makatwumvisha kutanezerewe. Narabonye abantu bateramira ingo zabo gushika naho baruha bakaruha, uje kumubwira ngo Imana izokiza urugo rwawe agaca twenga agatwego kakandi kuko amaze guhura n'abavugishwa igihumbi bose bamubwiye la même chose, ça fait 6 ans 10 ans rien ne se passe. Ndavuze ngo guhamuka birabaho, ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo ndagomba umudayimoni wahamukaje wese akuve ko mu izina rya Yesu Kristo. Icaguhamuye sinzi carico, ariko ndagomba ngo umudayimoni wahamukaje akumvire ko mu izina rya Yesu Kristo, kuko nawe ashobora gushaka kutubera umwami, ariko je ndi umwana w'Imana, nawe uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Sishaka kugaruka ku bintu bisa n'ibyo navuze ku munsi wa Mungu, ariko reka nababwire ngo Sara yaratevye kubyara, gushika naho guteba kubyara byamukreyemo complexe kadafise umwana, amubyara ashaje. Mura nimagine umukecuru wa 90 ari karonsa. Iyo image ntareme biranangura no kuyimvira, sishaka no kubyimvira. Haku umunsi umwe nimba ari karonsa nimba atarahetse, kakana ka Ishumayeli karamubona karaga umukecuru aranyonyesha. Bavyumva? Uyu mugore abwira Abrahamu ngo sohora ujya mwana, sohora ujya mwana. Abrahamu n'umwana wanje nibiki? Sohora ujya mwana. Aranwenza. Oya, niki kikubwira ko twenza ubukecuru bwawe n'ingene uri kuronsira umukecuru kugwaye gutyo nibiki? Aravuga ati sohora. Imana iciraza mu ijoro icurubanza, iravuga ati Abraham, on discute pas. Umwana yavuye kuri volonté de l'homme, ntazokwerita hamwe no wavuye kuri ma volonté. Ijya ncoreke n'umwana irukankana, kuko le temps yuko ntreti bikomere bya Sara, bavyumva ni long process, sino kwamanza gucira imanza tandukanye ibintu, séparer les choses. Ako ndabona Sara
yari complexe naho yavyaye kuko terima icago ciwe camaze imyaka myinshi cyane. Hari igihe ibyago byacu bimara imyaka myinshi cyane ku buryo niyo wagomboye akarato ko wakenye cyane ukagatwara umenga nturisire kariho kambaye ni gashasha ariko ugenda umenga ugenda nka kwa kuncara keke kirishaje ariko ni gashasha gorora amaguru byaje ariko urabona urabona nagahuzu gashasha umukarabira mu kabati kubera ukambaye abantu bazakona ko ariyo changement remarquable ugacukumara iminsi utakambara ukabajya rukambara mu ijoro aho gatera n'umuntu ngo wambaye neza kuko ngo wambaye neza ucumenga afejeje allusion kuko ugenda utahora wambara siko nahora none oya yavuze wambaye neza bwana asifiwe sana va muri prison byahindutse hanze ariko kandi aracakenewe mu mavuta ngo bihinduke indani hamugatambuke munyene ni gutya bwana asifiwe sana nkuko umenga niko wahora Imana yakubohoye hanze na ndani bigafatana umenga ntiwigeze guca mu ngorane urahatrapa le temps ariko iyo utarabohoka neza indani naho ibyo hanze bihinduka uguma umeze nk'umuntu adashaka gusohoka na attitude yawe niyo gusohoka niyo uvuze amajambo nayo kwidoga nayo ubukene et pourtant ntukenye et pourtant urabe il y a 3 ans uri mieux kurusha araheze 3 ans ikibazo cawe situation yawe ikibazo cawe ni mu mutwe n'indani abantu bibananiye gusohoka Imana ihagurutsa umuntu bita umuleader Imana ibahagurukiriza umurongozi Imana ikora kuri Nehemiya we aravyumva agira sensibilité ashaka gukorera muri ico kintu arasenga aravuga ati Mana twibuke ibisiko bikwiye kumera arashika imbere y'umwami agifise ubwo buremere bw'umubabaro bw'agasuzuguro n'inge n'ibintu bimeze na Yerusalemu amakuru yaho igihe abandi bumva amakuru ya Yerusalemu bakafata imisazo ngo nuko muri iyi minsi ngo c'est comme ça aravuga ati non ça doit pas être comme ça yikorera uwo mutwaro uri communiquer n'Imana ashitse imbere y'umwami umwami aramara ati kudasa neza aravuga ati ikibazo cha fesheur ariko ni kibazo cha indani hari vérité hari réalité contraire hari umviriza naravuze ngo réalité si vérité iyo irashobora kuba ari réalité yawe ko c'est pas la vérité tugomba gushaka la vérité kugira ngo itubohore from our reality n'est-ce pas mes chers amis yes ashimwe cyane Nehemiya aravuga ati nibishoboka umwami aramuraba ati ndagukorera ikinsaba icyo ushaka cyose ndagikorera umwami aravuga ati logistique mwari mubuze ressources akira ibiti mwari mubuze impusha akira impusha genda musubire mwubake Nehemiya araza araba ubwoko bwiwe aravuga ati birashoboka yo urazi ubwo abantu birashoboka en voilà un qui vient de Mars il arrive birashoboka guhinduka izi zitiro za Yerusalemu zosubira kuba restaurant ahantu hosubira kugira ubwiza bwaho bwa kera ibintu byosubira kumera neza ndavuze ngo yes birashobora kutakuba ko byanse ko wizeye Elisa aravuze ngo ejo injya zizoba ziri mu enshere umuntu ava ati Imana nayo kugurura ijoro ikanarira gihugurura ijoro nibyo shoboka ibyo bintu kuravuga reka kubesha abantu Elisa aramubwira ati we uzobibonesha amaso ariko ntabyo izojyako igihe abandi bagiye kubijyako baramuciye ko baramunyura ku muryango arahwera apfa bibonye ariko atabiriyeko kuko Yesu yaravuze ngo ibindi ko ndavuga birashitse uyu munsi ariko kandi nkuko Elisa na Eliya batarungitswe kuri Mars ariko abashoboye kwakira ibitangaza arabo kwizera niko nibindi ko ndavuga bizogirira ikimazi bake Bantu bimana mwumva ko nahejeje ibirenze ibyo ntimwumva ko ari constipation bigomba kuzana reka ndangize nakubwira ngo Imana izozana Nehemiya mu buzima bwawe hari abantu turahaguruka tukabankuhaja suko turi disconnected na realite suko turabasazi ariko igihe cyose ministeri ya Nehemiya niyo kubwira abantu ko ibintu birashoboka iyo tuvuga ijambo ry'Imana iyo twanonsa tuvuga ibishoboka tuvuga les oracles du Seigneur tuvuga Imana yacu ishobora gukora tuvuga Imana izura tuvuga ubukuru bw'Imana objectif ya ministère niyo kuzana umwidegemvyo mu bacunguwe
ariko nasanze biragoye cyane. Igihe uri kurahagurutsa abantu ukavuga ngo twubake birashoboka, ariko kandi en face yabo aba enemy babo baba bakihari bakavuga ati muratanguye kwambara neza, mugira mwubake. Mbe iwanyu mufise aba engineer, iwanyu hari abantu bubaka. Igihe uri kurahaguruka kugira icyo ukoze, umwansi wawe ariko arakuraba, adahoze ariko aravuga, ariko avuga amajambo, avuga ngo shanga uruhome nibagubaka, n'ingeregere izoruca ko ruzoca rubomoka, muzobishobora. Amajambo, ikigwanishwa ca kera ca Satani, ikigwanishwa kitakozwe n'abantu, ikigwanishwa kitakorewe muri izine zo muri Etats-Unis zikora ibigwanisho, ikigwanisho kirusha inkomeza amasasu. Amajambo atusha kuri periode zawe za esheke, amajambo agufata uriko urashaka guhaguruka, uravyumva, akaza afatiye kuho byakunaniriye kugira ngo renforce faiblesse yawe. Bene uyu muntu aba ari vulnerable, kuko ijambo ryose ribi ushobora kumubwira arashobora kandi gusubira kumwantera. Ari muri processus yo guhaguruka, aho kandi arashobora guherayo bivaye n'amajambo ngeze ku mutiba rya sport. Uravyumva, babona amajambo y'umwansi. Bamwe muri mwega abantu barababwira utujambo tubacumita, uwo mwubakanya arakubwira utujambo, yarakwise n'izina, yakwise naka niyabuze aka kantu menga uca wibona n'utuntu tumwe twacumita naje ariko iminsi yose twama dushira focus kuri faiblesse yawe, ariko tutakwereka ko umuntu ari mu isezerano. Uko turenforce kuri faiblesse, ukarushiriza kubitika hasi. Utuefora twawe two guhinduka, abantu bakaba batubonye ngo ngo naanza maombi nawe ivu naomba, ariko arasoma Bible no munsi, uko arasoma Bibiliya watese gutanga kuyisoma, baragusanze uko urayisoma. Asha Yesu agera garuke umunsi ukurikira ubisomera muri toilette, kuko iminsi yose umwansi yamaze kurenforcer muri point yawe ya faiblesse kugira kwantere. Ariko kandi akubwiye ngo Nehemiya araza mu buzima akavuga ati twobishobora. Ntibihagaze kuri twebwe n'aya makapasite n'amadiplome yakora tubwira tudafise, ako bihagaze ku isezerano. Turi abana ba Isirayeli, turi abana ba Abraham. Isezerano turimo ridutuma n'amavuta twasizwe bidutuma dushobora gukora ibyo qualification zacu zitatwemerera gukora. Uravyumva, bivanye na l'onction de Dieu qui brise le jour. Imana yanje guhezagire, Imana yanje guha umwidegembe, Imana yanje kurekure, Imana yanje guhe gusohoka, Imana yanje guhe kuvayo. Nico gituma hari igitabo citwa Kuvayo. Imana yanje guhe kuvayo. Haleluya. Ndavuze ngo uveyo mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo uveyo mu izina rya Yesu Kristo. Ico gitabo citwa Kuvayo nta kindi kivuga about prison imwe yigeze kubaho, yari ibosha abantu bafite amasezerano n'Imana. Ariko ngana bwe ngo nta kintu na kimwe mu isi gishobora gukontena ubwiza bukuriko. Nico gituma nabwiye ngo sohoka ugende kwa accomplish umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yanje ibagirire gute? Ibahezagiye. Imana yanje ibambohorere, kandi Imana yanje kwereka umuryango wa sortie. Igihe Petero yasohoga, umumarayika aramuprotokoye, aramutwara mushikana hanze. Petero yazanga kararota, ndavuze ngo muhemu yarabantwarire kugeza habereka la porte de sortie. Petero bamushikanye hanze, bacara musezera, acaramenya ko ibintu byaheze, aragerageza kubyuka asanga ntiyavyutse, asanga vyabaye, acagenda kuraba bene datanga bashingira intahe. Ndavuze ngo uzoza kudushingira intahe kuko Imana igiye kukwereka umuryango wawe gusohoka. Igiye kudushingira intahe kuko Imana igiye kukwereka umuryango wawe gusohoka. Haleluya. Ndavuze ngo iyo minyororo icike mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo iyo minyororo icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo y'akabarego icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo yo gucanamo n'abantu icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo y'ubukene icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo yo gusambura icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo y'ingwara icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo y'amakomplexe ya inferiorité icike mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iminyororo yose icike. Ndavuze ngo iminyororo yose icike. Ndavuze ngo iminyororo yose icike. Ivyimviro bibi, ivyimviro byo kwihebura, ndavuze ngo iminyororo icike mu izina.
mwami Yesu ndagushimiye muri kino gitondo ciza, waratubohoye, warakoze ibikenewe kugira ngo tubaho hose, amavuta yarasutswe. Ndakiriye amavuta muri kino gitondo, aho turiko turagenda muri uyu mwaka Mana, nk'ishengero ryawe turakiriye amavuta. Ntitwari tuzi ko twasizwe bigezaho, ariko Mana aya mavuta sayo kudutagatisha, sayo kugabanya umwera, sayo kudukura ku bubi bw'umubiri, ariko aya mavuta nayo kuduha gukorera muri situation ziri difficile. Washobora kuduza ivyo biganza vyawe aho wicaye, guma wicaye, urashobora kuduza ibiganza vyawe. Mana, abana b'Abanyafrika bari hano muri iri shengero, Mana kontina yacu urabona ingene isufa, ibihugu byacu urabona ingene bisufa, ariko Mana wowe nturi Imana y'abantu bamwe ngo ntubiye abandi, ariko aba nabo baratewe ku muzabibu original, aba nabo baratewe Mana. Nico gituma Mana mwijuru ndakweretse iminyororo y'ivyaha, nico gituma ndakweretse iminyororo ivuye kuguhahamuka, nico gituma ndakweretse iminyororo ivuye ku by'abantu babayemo, nico gituma ndakweretse iminyororo y'amateka mabi, nico gituma ndakweretse Mana mwijuru ibibazo generationnel, ibibazo byirepeta ku mageneration. Ndakweretse iyi minyororo Mana ituma bamwe bama bavyarira muhira batarongogwa iwabo. Ndakweretse iminyororo ya mituma bamwe mwami bari dependa kuri alcool. Ndakweretse iminyororo ya mituma bamwe Mana yo mwijuru abantu bafise amatala ariko batarayisisa kuko bafise ingeso mu buzima. Ndakweretse iminyororo ituma bamwe Mana yo mwijuru bahama barenze ibigo batagira hotene. Ndakweretse iminyororo Mana yanje ituma Mana yo mwijuru bamwe ingo ziriko zirabananira kubaka kuko batabonye igicapo ciza cyo kubaka. Ndakweretse Mana yo mwijuru iyi minyororo ituma abantu batarota, abantu batagira projet, abantu batiyumvira indoto zinini. Ndakweretse iminyororo ituma abantu badashaka kuva muri zone barimwo ariko bavukira ahantu hamwe bagapfira ahantu hamwe, ahandi hose bakumva ko ari habi kiretse aho bari, ariko bikalimita imbibe z'abantu. Ndavuze ngo icike mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo icike mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo icike mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyo kwemegwa, mwaka wo kurekurirwamwo, mwaka wo kurekurirwamwo, mwaka wa yubile wageze, mwaka wa yubile wageze. Imiryango yawe irugurutse, mwaka wawe gusohoka wageze. Ndavuze yubile ku ishengero ry'Imana, ndavuze yubile ku bantu b'Imana, ndavuze yubile ku bana b'Imana, ndavuze yubile ku bahungu n'abakobwa b'Imana, ndavuze yubile ku bahumye, ndavuze yubile ku bagwaye, ndavuze yubile ku baboshwe, ndavuze yubile ku batawe, ndavuze yubile ku bakubititse, ndavuze yubile ku babujijwe gukora, ndavuze yubile ku bananiwe.